kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu cete Paulo yandikiye Tito. Turasoma ico cete cose. Icete Paulo yandikiye Tito ni cete gifise ibice bitatu gusa. Cete Paulo yandikiye Tito igice ca mbere atangura indamukanyo n'ibindi bikurikira. Paulo umugurano w'Imana, intumwa ya Yesu Kristo, mbiherewe kwizera ab'Imana yatoranije no kwigisha kumenya ivy'ukuri gufatanije no kubaha Imana, nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira, ubw'Imana itazi kubesha yasezeranye kera, ibihe vyose bitarabaho. Ariko mu bihe yitoranije yerekanishije ijambo ryayo ubutumwa najejwe, nk'uko Imana umukiza wacu yageze. Ndakwandikiye Tito, umwana wanje nyakuri, kubw'ukwizera dusangiye. Ubuntu n'amahoro bibe kuri wewe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu umukiza wacu. Icatumye ngusiga ikirete kwari kugira ngo utunganye ivyasigaye, kandi mu gisagara caho cose ngo hashinge abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye. Ari umuntu ataboneka ko umugayo, afise umugore umwe gusa, afise abana bizera, bataregwa ko ari ibihumbu canke ibiganda. Kuko umuzezwa shengero akwiye kutaba k'umugayo nk'umubwiriza w'Imana nyene, kandi ntakwiye kuba udakugwa kw'ijambo, canke usugurirwa, canke umunwi wa vino, canke umusinzi, canke uwifuza inyungu mbi, ariko abe ukunda gutanga indaro, akunda ivyiza, adahugumba, agororoka, yera, yirinda, agumya ijambo ryo kwizera rihura no kwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Kuko hariho benshi b'ibiganda cane cane bo mu bakebwe, bavuga ibitagira ikimazi n'inyoshambi. Bakwiye kuzibwa iminwa, kuko hari imiryango bagwisha igahenebera, bigisha ibidakwiye kubw'inyungu mbi. Umwe muri bo w'umumenyi wabo yaravuze ati, na ntaryo abanyakirete n'ababeshi n'ibikoko bibi n'abanebwe b'abakunzi b'inda. Iyo ntahe yashinze ni y'ukuri. Nico gituma ukwiye kubahana cane, kugira ngo babe abahangaye mu kwizera, ntibashire imitima ku migani y'ibinyoma y'Abayuda no ku vyagezwe vy'abantu batera ibitugu kuri. Ku badahumanye nta gihumanye, ariko ku banduye batizera nta kidahumanye, ariko ubwenge bwabo n'imitima ibagiriza vyaranduye. Bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ivyo bakora. Nabo kwankwa urunuka, n'abatumvira Imana, no mu bikorwa vyiza vyose ntaco bamaze. Igice ca kabiri. Ariko weho uvuga ibihwanye na kwa kwigisha kuzima. Bwira abatama boye kurenza urugero, babe inyankamugayo, badahugumba, babe abahangaye mu kwizera no mu rukundo no mu kwihangana. N'abatamakazi nyene ubabwire bagende nk'uko bibereye abera, bataremantaniriza abandi, batanohorwa imitima na vino nyinshi, bigisha ivyiza, kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo, no kudahugumba, no kwirinda ubweruzi, no kubaka ingo zabo, no kuba inda nziza, bagororokera abagabo babo, kugira ngo ijambo ry'Imana ntiritukwe. N'imisore nuko ubahanure ntibahugumbe, nawe ubwawe wiyerekane muri vyose nk'icitegerezo c'ibikorwa vyiza, ugire ukwigisha kudatosekaye, ube inyankamugayo, ugire n'ijambo rizima ritogawa, kugira ngo umuntu ari mu ruhande rw'abansi amaramare,
abuze ikibi yotuvuga. Hanura abagurano bagororokere ba shebuja, babahimbare muri vyose ataguharira, badakorakora, ariko berekane ukuyoboka kwiza kose, kugira ngo muri vyose basharize ivyigishwa vy'Imana umukiza wacu. Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza ivy'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana mu gihe ca none, twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza, yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure ku ivyo twagabitanije vyose, kandi yihumanurire ubwoko ngo babe icibare ciwe, barwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. Wamuvuga ivyo, ubahanura, ubahana nk'ufise ubasha rwose, ntihakagire ugukengera. Igice ca gatatu arico gice ca nyuma kirimwo uko umukristo akwiye kumera, amajambo yo guherezako. Wibutse kugamburukira abakuru n'abafise ubushobozi no kubumvira, no kwitegurira igikorwa ciza cose, no kutagira uwo bambika ibara, no kutitoraguza, no kwengenga, berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose, kuko natwe nyene kera twari bipfu, turi ntabarigwa, tuzimizwa, tujakari kwifuza no kwinezereza vy'uburyo bwinshi. Twama tugira urwanko n'igono, turabo kwanka natwe twankana. Ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka, iradukiza, itadukirishije ibikorwa vyo kugoroka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri, idukirisha ukozwa kuzana ukuvyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha na mpwemu yera. Uwo yaducuncuburiyeko ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo dutsindanishizwe n'ubuntu bwayo, duce tuba abaragwa b'ubugingo budashira nk'uko ivyizigiro vyacu biri. Iryo jambo niryo kwizegwa, ndagomba yuko utsindagira ivyo ubikobereje, kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kugumya gukora ibikorwa vyiza. Ivyo ni vyiza, bigira ico bimarira abantu, ariko impari z'ubupfu no kuzirora ivy'akaronda n'imitongano no guharira ivyo mu vyagezwe wamubizibukira, kuko bitagira ikimazi kandi ari ivy'ubusa. Uzana ibice niwamara kumuhanura ubwa mbere n'ubwa kabiri akanga, ntukamwemere, kuko uzi yuko umeze atyo agoramye kandi akora ivyaha yitsindisha. Amajambo yo guherezako kuva ku murongo wa 12 gushika kwa 15 turahejeje ico gitabo, ico cete Paulo yandikiye Tito. Ninagutuma ko Arutema canke Tukiko, uzugira umwete wo kunsanga i Nikopoli, kuko ariho nagabiye kuzomara urushana. Witwararike guherekeza no gusezera neza Zena umunyabwenge w'ivyagezwe na Apolo, kugira ngo ntibaze bagire ico babura. Kandi abacu nabo bige kugumya gukora ibikorwa vyiza, ngo babone kumara ubukene ababikwiye rwose, kugira ngo abacu ntibabe ibirumbirane. Abo turi kumwe bose baragutasha, untahirize abadukunda dusangiye ukwizera, ubuntu bubane namwe mwese. Amen kandi amen. Mukundwa canke abatwumvirije uyu munsi, abariko barumviriza iki kiganiro c'impemburo, muhezagirwe n'iki gisomwa. Ijambo nyamukuru niri rivuga ngo icatumye ngusiga ikirete kwari kugira ngo utunganye ivyasigaye. Icatumye usigara mwene data, icatumye uba ukiriho uyu munsi, icatumye uzuka mu vyo wagiye uhura navyo vyose, ni ukugira ngo utunganye ivyasigaye. Aho uri hose ugerageze gukora ibikorwa vyiza, ugume mu kwizera, ubeho ubugingo buhesha icubahiro Kristo, kandi ubeho nk'umukristo abereye ijambo ry'Imana, atari kwizina gusa, atari imigenzo.
Imana iguhezagirane n'abawe. Urakoze kumviriza iri jambo no kurisangiza abandi. Imana ikuje imbere muri byose, uragahezagirwa. Urakoze.